nayikoranye n'Imana nayikoranye n'Imana kandi umuntu ayumvirije acakira ingwara naho wobugwaye sidicukira ugenda ukiza kuko mugabo jewe ndakubwiza ukuri ujya musera ahubwo aragwaye mu mutwe BELCHRIS nguragwaye kandi baza ko yobagwaye mu mutwe je sinavyizera ko yobakomeye kuko nariko ndaraba interview bariko bararapura bakora competition ndabona yabaye wanyuma muga yagumiye avuga yuko ari uwa mbere yagumiye avuga ko ari uwa mbere kandi muri rya competition mu kibanza cya nyuma je namuhaye cya nyuma kweri ego uwa mbere yabaye eri pro ego kweri reka jewe ngomba ndamusengere BELCHRIS kandi nkubwiza ukuri muzobona impinduka nta mayingabire azohera mutabonye yahindutse reka tumusengere mwami Yesu kibirengeye turakweretse urya muririmbyi BELCHRIS ni umwana wawe aracakeneye guhinduka nazakayo yarakoze ibintu bikomeye cyane aranyaga ariko yarahindutse aremera araba umukozi wawe none na BELCHRIS turamukweretse numuhindure guhera ino saha dayimoni ari muri we amutera kwiyemera amutera kugendera mu nzira zitakubereye turayivumye mu izina rya Yesu Kristo nimuvemo kandi niyakire gukira no gutabagwa mu izina rya Yesu Kristo amen. Chini chambere cantangaje mu Burundi hari ubwoko butatu tukavuga ururimi rumwe mugabo urumva bisigura yuko mu Burundi yaba izo ubwo bwoko butatu buhari buba bitegezwa ati abatusi bavuge ururimi rw'igituzi abahutu bavuge ururimi rw'igihutu abatwa bavuge ururimi rw'igitwa none twese tuvuga ururimi rumwe rw'ikirundi none kweri kitwa matujyana kandi tuvuga rumwe mugabo hoho bakavuga indimi 73 nimba ari ubwoko buvuga ururimi rwa mugose ugasanga bo barakundanye cyo ni cambere cantangaje ikindi naco ndongutera inkuru cantangaje nuko hari ubwoko hari yabujya imbeba bajya imbeba imburana kabamo ngwino mana udutabare nkakumwe watabaye abisirayeli muri Egiputa ngwino mana udutabare nkakumwe watabaye abisirayeli muri Egiputa ngaha mu Burundi vraiment umuririmbyi Big Fizzo ndamwemera uramwemera ego ndakwirikirana cyane ibikorwa vyiwe kwazi indirimbo zafata oyaye kanka indirimbo bivuga ati yaba waruze ndagukumbura urumva ndi nko mu mahanga nkakumbura madame cyane numva ndayiririmbye nkamukumbura bino mana uduhe uburundi bushasha uburundi bw'amata yemwe nubuki bino mana uduhe uburundi bushasha uburundi bw'amata yemwe nubuki Yes bakunzi ba Sten TV bakunzi ba Sten promoter bakunzi ba Promise cameraman uno munsi turi kumwe n'umwe mu baririmbyi basanzwe baririmba indirimbo za gospel n'umwe mu baririmbyi ba mbere twovuga ati bashoboye guhabwa iteka yugira bashobore kuboneka kuri televiziyo ya Sten TV worldwide mu basanzwe baririmba indirimbo cyane cyane za gospel benshi barabidusabye turavuga nka Sani hariya ni yiwe mugabo aca yimenya nyene yaradusabye ati nimuze muraducishirizamo muze muraduha nabajya bashobora kuririmba indirimbo zihayagiza Imana no musi twabikoze twamubarondereye twamubazaniye imbere ya byose imbere yuko tumuha umwanya ijambo rya mbere ashobora kuvugira kuri mikro zacu nuko amanza kudurugiriza isengesho kwanza kugira ibikorwa byacu abaza kubona kino kiganiro bamaze baje muri mpwemu kwanza manze baje muri mpwemu saa icyambere na mbere kwanza manze dusabire ku Mana manze tudugiriza isengesho usabire niki kiganiro kize kugenda neza nta tubandanye n'ibikurikiye sawa murakoze Mwami Yesu kibirengeye turashimye turakengurutse ukuntu dushikanye kuri no saha tukaba turi bazima none wa Mana twebwe turabana b'abantu tuvuye mu isi yanduye turasavye utugira imbabazi hanyuma Mana turasengeye no programa turasengeye kino kiganiro nugihezagire hezagira abarundi bose hezagira abantu bari ku isi yose bariko baragikwikirana mu izina rya Yesu Kristo amen. Ngwino mana udutabare
nka kumwe watabaye abisirayeli muri Egiputa. Ngwino mana udutabare nka kumwe watabaye abisirayeli muri Egiputa. Yes, akubata kuza amazina yawe woba witwa gute ku mazina yawe? Jewe nitwa Niyongabo Jean Mari Muco, ariko ugiye kuri YouTube ukandika Jean Mari Muco niho untora bitagoranye. Niwe bacha gutora bidatoranye. We ntiwahinduye amazina yawe nko gisubira kumva ngo Jean Mari Muco kaja wumva ngo J n'ibindi wizina wahawe n'abavyeyi wari kumije kujyanye. Kujyanye ne bavyeyi bampaye izina kuko ndi umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana. Yes, Jean Mari Muco tukuzi nk'umuririmbyi umukozi w'Imana muri kumuririmbyi asanzwe aririmba nk'indirimbo twozita amagospel nuko nyemba ntoba ndihenze. Twaba tukuzi kutabarizwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Usanzwe uri mu gihugu cya Zambia? Sanzwe mba mu gihugu cya Zambia. Sanzwe mu gihugu cya Zambia. Muguno munsi tukaba tukubona ku butaka bw'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi. Kandi bazora umurundi. Mbega mu Burundi wabazanye n'igikorwa nyabaki wabaje gutembera canke hari izindi mission zo bazakuzanye mu gihugu cy'u Burundi? Okay, sawa murakoze. Bwa mbere je ndi umurundi ndakunda igihugu cy'u Burundi kuko ni igihugu ciza cyane, ni igihugu c'amata n'ubuki, ni igihugu nyabagendwa. Hanyuma ikigira kabiri naco narose invitation yo kugenda kuririmba mu gihugu ca Tanzania mu ntara ya Rukwa. Maze gushika irukwa ca ndabona yuko nkwiye gushika mu Burundi. Maze gushika mu Burundi kuramutsa umuryango nari mfise mission zinzanye mu Burundi. Mission ya mbere nkaba narinje gukora shooting video y'indirimbo nakoranye n'umuririmbyi yitwa Aniseti Butaki kuva mu gihugu ca Tanzania. Iyo shooting sorry gato iyo shooting izokorerwa nganyene mu Burundi? Kibituma izokorerwa mu Burundi naragiye Tanzania ngiye gukora audio na video, mvayo ndabikoze cyangwa mba kurekura audio yonyene, video nzoyerekure mu nyuma. Ariko haciye iminsi baca banyandikira bambwira yuko video nani flash disk yari mu iyo shooting video ko yatakaye. Bisaba yuko cangirante nkora iyindi shooting video nkabarungikira nawe akacashiramwo agakompleta. None rero ivyo ni mu bikorwa vyanzanye ngaha mu Burundi. Ikindi gikorwa canzanye mu Burundi maze kumva ko umukombozi ari mu Burundi, twarakoranye indirimbo ya gospel yitwa Mana dutabare. Naje kumurondera kugira ngo ndaye ko twokora shooting video. Hanyuma naje no gukora collabo n'umuririmbyi yitwa Prote nkurikiye batazira turakingiwe. Ni ivyo ni bimwe mu bikorwa bya byarakuzanye ngaha mu Burundi. Uravuze ati naje kurondera umuririmbyi mukombozi. Kweri twabonye hari indirimbo mwashoboye kuririmbana nawe inyuma y'imisi heze gato. Iyo ndirimbo byo byarakoroye kugira ushobore kumuronka mukombozi canke wiyumviye gute kugira ushobore kurimbana na mukombozi mu gihe tuzi mukombozi katari muri iyo kariyere y'indirimbo za gospel? Wiyumviye gute kushobora kumwiyumvira kati turashobora kuririmbana indirimbo ya gospel, indirimbo hagize ibintu by'Imana mu gihe mukombozi nawe iyo kariyere tutayi tuyimuzima? Okay, murakoze. Hanyuma icambere mukombozi narakwirikiranye cyane ibikorwa vyiwe, ndabona yuko nyene indirimbo aririmba avuga ubutumwa atanga message, atagira ataririmba za ndirimbo z'isi nkuko tubimenyeye. Ziga ndirimbo ziugerageje kuzumviriza abariko aratanga message, hariho umuntu kanaka bariko araha message. Nanje naho cambona ati nyamara indirimbo ndirimba ntanga message ndaziha abanyavyaha kugira ngo bahinduke. Ndabona ati umuntu hamwe twoshira hamwe ingufu twoha message abanyavyaha. Nimba nanye nari umunyavyaha kugira ngo nawe nyene message imushikira cyahinduka. Naco gituma niyumviye gukorana nawe indirimbo. Byo byarakoroye kugira ushobore kumuronka canke byagenze gute? Mukombozi kugira ngo ndamuronke novuga ko bitagoranye cyane kuko ico gihe nebuka hariho uwo bita Frank Promoter yakoresha ikiganiro kuri Facebook. Abantu bakagenda barabaza mukombozi mu message ibibazo agenda arabishura. Nanje cyandavyandika nyene nko gufyina nibaza yuko bidahava bikunda. Nandika commentaire mvuga ati mukombozi ndagusavye collabo. Mukombozi arankundira collabo, ndamurondera tuce turakorana. Wavyanditse muri commentaire? Navyanditse muri commentaire ati mukombozi ndagusavye collabo nko gufyina nibaza yuko bidahava bikunda. Ariko vyaciye bikunda vyoroshe cyane, indirimbo turayikora yakiriwe neza. Ugiye kuri YouTube urabona yuko ari indirimbo yakunzwe cyane gose. Akapera kuri iyo ndirimbo kuri verse ya kabiri: Wiromana uduhe Uburundi bushasha,
uburundi bw'amata yemwe n'ubuki wino mana uduhe uburundi bushasha uburundi bw'amata yemwe n'ubuki indirimbo nziza cyane indirimbo yubaka cyane indirimbo imeze neza mu majambo mukomboza akunda kuririmba nanye narakunda igihugu arakunda kuririmba amajambo asabira uburundi bumere neza uburundi bugira amahoro yes turazi abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye bafise izindi kariyere usanga batandukanye cyane n'abantu bo mu Burundi nico ikintu woba warabonye hariya muri za mu gihugu ca Zambia utarigera ubona ngaha mu Burundi ikintu nabonye mu gihugu ca Zambia ntarigera mbona ngaha mu Burundi kandi kikagutangaza kikantangaza nuko hari ubwoko bwinshi bw'abantu butandukanye hari ubwoko 73 bw'abantu kandi bakavuga indimi 70 nyene na zitatu cumi cambere ca ntangaje mu Burundi hari ubwoko butatu tukavuga ururimi rumwe mugabo urumva bisigura yuko mu Burundi yaba ubwo bwoko butatu buhari buba bitegezwa ati abatusi bavuge ururimi rw'igitusi abahutu bavuge ururimi rw'igihutu abatwa bavuge ururimi rw'igitwa none twese tuvuga ururimi rumwe rw'ikirundi none kweri kitwa tujyana kandi tuvuga rumwe mugabo hoho bakavuga indimi 73 nimba ari ubwoko buvuga ururimi rwabo mugose ugasanga bo barakundanye cyo ni cambere ca ntangaje ikindi naco ndo gutera inkuru ca ntangaje nuko hari ubwoko hari yabugimbeba bagimbeba ikintu yuri hariya mu mahanga ukumbura no mu Burundi ni ikintu nyabaki ikintu cambere nkumbura ndakumbura kubona uburundi bwiza imisozi kuko hariya nta misozi iriho ndakumbura kubona imisozi ndakumbura kubona Tanganyika ndakumbura kurya amamesa n'akayaga keza ko Burundi ndakumbura n'akabamo ivyo ni ibintu arakumbura cyane akabamo rero muraba bamwakiye mushobore kubumutegurira byinshi mu murundire ashobore kugenda yabuhaze upanga gusubira ryari oya jewe sinovuga ati nzosubira ryari kuko ibikorwa byanzanye ntibirahera ikindi naco ndakubwire ndafise indirimbo yitwa urakora imaze amayinga abiri sohose ndayibona iyo ndirimbo nayikoranye n'Imana kandi umuntu ayumvirije acakira ingwara naho wobugwaye sidecukira ugenda ukiza kuko mugabo bikundo mu gihe ufise ukwizera udafise ukwizera iyo ndirimbo ukayumviriza udafise ukwizera ingwara nikira mugabo genda kuri YouTube wandike urakora by Jean Mari Muco uyumviriza ufise ukwizera ingwara ufise ucikira kuko abamaze kuyirimba hose abantu bafise ukwizera baca bakira Jean Mari Muco indirimbo yitwa urakora by Jean Mari Muco wewe wose ufise ingorane zose zigiye zitandukanye genda kuri Jean Mari Muco wironkera gakiza wikirira ivyo bibazo byose usanzwe ufise akapera kwanza kuri iyo ndirimbo bashobore kuyumva ndazi ngira ashobora kubaha inspiration yogira bashobore gushika kuri urwo rubuga rwawe urakora ibitangaza yewe mwami urakiza abagwaye yewe mwami nindirimbo nukuri hamwe umuntu atogenda kuyiraba yo bahomvye cyane naje ko kantu gusa ewe mwami kantu karanyuzuza cyane kantu karanyuzuza cyane nakamararia kacagahera wewe kwanza tugiye mu out of yibikorwa byawe gato turashobora kuvuga ati egura umuririmbyi kandi turazi no ngaha mu gihugu hari abaririmbyi benshi none we nk'umuririmbyi usanzwe uririmba nk'izo ndirimbo nuwahe muririmbyi ngaha mu Burundi urenspire nawe umuririmbyi uvuga ati je kwera umuririmbyi bivanye n'indirimbo aririmba n'ingene yitwara umuririmbyi kweri ndakunda ibikorwa byiwe okay sawa murakoze hanyuma muri make no vuga yuko twebwe turi aba artist gusa tandukanye kategori hariho kategori ya gospel hariho na sekira profane ariko twese turi aba artist twese turabaririmbyi je nkubwiza ukuri ngaha mu Burundi vraiment no muririmbyi Big Fizo ndamwemera uramwemera ego ndakurikirana cyane ibikorwa vyiwe kwazi indirimbo zafata oyaye kanka nk'indirimbo bivuga ati
yaba waruze ndagukumbura urumva ndi nko mu mahanga nkakumbura madame cyane numva ndayiririmbye nkamukumbura nyene nkumva madame wawe ari no mu gihugu ari no mu Burundi none hariya bica bigenda gute mu mutari kumwe hafi na hafi urumva kera turiko turasoma ibitabo twabona basugukuru baragenda guhanzura ibuha bakagenda kuzana impeke nta basugukuru ntibigeze bahanzura n'abagore barabasiga banyokuru bakagenda ari bonyene bisigura yuko natwe turagenda guhanzura turose igihumbi tugaca tuzanira abana tukabarihira minervare ku shuri ugomba kuvuga rero hariya nturi hariya muri Zambia nk'umuntu abayeyo uriyo nk'umuntu arondera ndiyo nk'umuntu arondera nyene ubufu bw'abana urubatse je ndubatse ndafise umudame kandi ndamukunda cyane nawe nyene arankunda nawe nyene arabizi nawe nyene ego turashobora kugenda muri ntuze gatoyi abantu barakunda kuvuga ibintu kwanza usanga barishimira ivyo baba bari ivyo muri make we nko muri uno mwanya twicaranye ngaha tugiye mu bintu by'inyambaro mu bintu by'ibiki byoba bigusaba nkangahe ugerageje mu marundi kuko turazi ivyo wambara ntubigura mu marundi byoba bigusaba nkangahe mu mahera y'amarundi inyambaro kuva hasi kugeza hejuru uko wambaye uko tukubona muri uno mwanya sa murakoze murabona naberewe vraiment cyane nico gituma twibutse kubaza iki kibazo kandi yaba nkiri umusore ndazi nka bigime bariko barakurikirana iki TV bari kundondera ari benshi bari gusaba inimero yego ariko simeze nka wa wundi uzumva ati ngo nambara miliyoni 10 sinzi nta nuwonzi izina BELCHRIS avuga ati nambara miliyoni 10 baramukurikirana cyane je ndakura kumukurikirana ariko gasanga ugiye kuri YouTube yiwe nta n'indirimbo zitana afise none kwambara guti miliyoni 10 ukananirwa no gukora indirimbo 20 zibona kandi wambare miliyoni 10 canke 50 je ngaha uriko urabiraba nizeye yuko samahera y'ikirenga naho novuga ko ari 5,000 gusa urumva ko byaba birakwiye muga tugerageje kuraba nk'iki kirato urabona katana aho bihuriye n'iki ciwanje urabona ko kari kirato kiri differa gose ikirato cantangaje forum ukuntu cyubatse muri make cyoba cyo byagusabye nkangahe uvugishe la verite oya si menshi cyane ni make cyane gusa nayo nibuka gusa si menshi ni make cyane ubutumwa kwa BELCHRIS akunda kuvuga ati amamiliyoni biki nibiki ku bintu ubona yuko bitajyanye nuko abari ubutumwa kuri we urumva je vraiment BELCHRIS ndazi yuko agurira impuzu ngaha mu Burundi mu ruvumera niko babivuga muganye navuga ngo nta nitike y'indega rigera kata ngo ragiye kugura impuzu hanze gusa ubutumwa no mubwira ubwa mbere yo kubaha abamutanguriye nkuko naje nubaha abantanguriye hanyuma ikindi naco kwibeshira si byiza kuko nka jewe Jean Mari Muco noshobora kugenda guhanzura nkabona ati nahanzwe narose agashati keza tireka ndagahe BELCHRIS muga kubera yambara amamiliyoni 100 nanje naho nobona kaguze 220 wumva no hava ndakankweruka kukamushira urumva yo bahomvye umugisha nagomba ndamuhe kandi akambaye kavuye ku mukozi w'Imana nukuri yobegwa cyane ariko aratambura mwibarabara bovuga ati yaberewe hohora wibuka kumusengera hinduke jewe ndakubwiza ukuri ujya musera ahubwo aragwaye mu mutwe BELCHRIS ngura kwaye kandi baza ko yobagwaye mu mutwe je sinabyizera ko yobakomeye kuko nariko ndaraba interview bariko bararapura bakora competition ndabona yabaye wanyuma muga yagumiye avuga yuko ari uwa mbere avuga ko ari uwa mbere kandi muri rya competition mu kibanza cyanyuma je namuhaye cyanyuma kweri ego uwa mbere yabaye pro ego kweri BELCHRIS kwiyemera birahagaritswe n'umukozi w'Imana gerageza upunguze baravuga ati punguza si byiza kwiha agaciro udafise hagarika n'umukozi w'Imana arabivuze kandi byavuzwe na benshi ubu naho bigeze mu bakozi b'Imana rero aba ntuzohavugira ibibazo ku bintu bitaza ntibiza yes Jean Mari Muco uri umuririmbyi twabonye ibikorwa byawe byakahise kandi tukikubona n'ubu kiri update hoho uri kurategura iki mu bikorwa byakazoza naho uri kuracira inziri yahe ibikorwa byawe by'indirimbo zawe za gospel sawa murakoze cyane urumva muri make no kubwira yuko indirimbo
bwa mbere narakoze birashimwa muri kahise kandi n'ubu uracyakora biriko birashimwa kuko uravye nk'indirimbo nakoranye n'umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania twanise Tibutati ni indirimbo iri kuri hiti cyane aho ugeze hose niyo wumva ukaca wumviriza indirimbo urakora abantu bariko barayumviriza abantu bagaca bakira ingwara urumva yuko ari indirimbo nayo nyene iri hiti ubu naho muri kazoza ka hafi hari indirimbo iri hiti ndiko ndabategurira ndiko ndakorana n'umuririmbyi w'igihangange bita Prote Nkurikire benshi batazira turakingiwe ugiye kuri YouTube ukandika Prote Nkurikiye canke Prote Burundi iyo ndirimbo cuyironka ucumubona uwo muririmbyi tugoma dukoranye indirimbo ivuga ati Yesu ni umwizigirwa ca wumva yuko Yesu atigera maramaza umuntu iyo ndirimbo izoza ari video na audio nico gituma no wasaba abarundi bose bariko barakwirikirana ITV ya Sten TV ko bogenda kuri YouTube bakandika Prote Burundi canke bakandika Jean Mari Muco bagakora subscribe kugira ngo iyo ndirimbo bazoba bambere kuyibona indirimbo izoza kwizina wabuze Yesu arakiza Yesu ni umwizigirwa Yesu ni umwizigirwa Yesu ni umwizigirwa kweli kuko akubwiye ati nzoguha 5,000 arabiguha muga je ndabikubwiye ati nzoguha 5 urashobora kuza nkakubwira ati nayo mfise nayo narose muga wewe Yesu ategerezwa wavuze kuri BELCHRIS uravuga ati ngendo yiwe ntikunezera turasabye agasengesho gato ko kugira gashobore kumuhindura ahanyene live kuri BELCHRIS jewe ngomba ndamusengere BELCHRIS kandi nkubwiza ukuri muzobona impinduka nta mayingabire azohera mutabonye yahindutse reka tumusengere mwami Yesu kibirengeye turakweretse urya muririmbyi BELCHRIS ni umwana wawe aracakeneye guhinduka naza kayo yarakoze ibintu bikomeye cyane aranyaga ariko yarahindutse aremera araba umukozi wawe none na BELCHRIS turamukweretse numuhindure guhera ino saha daimoni ari muri we amutera kwiyemera amutera kugendera mu nzira zitakubereye turayivumye mu izina rya Yesu Kristo nimuvemo kandi niyakire gukira no gutabagwa mu izina rya Yesu Kristo amen BELCHRIS risengesho ni kubgawe byumvirize gongere wicare hasi byumvirize Imana ishobore kugira ikigufashije kajambo kanyuma mu kugira tushobore kurangiza ikiganiro shobora kubwira abarundi n'abanyamahanga muri rusange ubwa mbere ikintu nobwira abarundi bose nuko bobungabunga amahoro Imana yaduhaye kandi abarundi no bahanura yuko bokumvira indongozi Imana yaduhaye duhereye ku mukuru w'igihugu avuze ijambo tukaryakira n'amaboko abiri nimba avuze ati ni kurarira umutekano twese tukawurarira atawuvuyemwo atakuvuga ati hari naka ajejwe kurarira umutekano hanyuma ikindi nobwira abarundi nuko boshigikira abaririmbyi b'u Burundi bataravye ati uyaramenyekana canke ntamenyekana nkaca nongera nkasaba abarongozi b'u Burundi ko boshigikira abaririmbyi bataravye ati nakaramenyekana canke ntamenyekana nk'umuririmbyi ateguye igiteramo n'indongozi z'igihugu bakamushigikira bakapfuma basi nubwo president tuhashika agapfuma basi arungikana mustanera kamuserukira byo babiryoshe cyane nka Jean Mari Muco nteguye concert ukazamva ati president niho yari abari ibintu bihimbaye cyane womengo nageye ijuru rya kabiri abari ibintu bihimbaye cyane yes kuri Sten TV audio twari kumwe na Jean Mari Muco ndibaza mwagerageje kumva byinshi yarokoye benshi ndazi mubaza kumviriza kino kiganiro maza kukirorera hari byinshi muza kumwigako hari byinshi muza guhindura ko yatanze inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye yanasengeye na benshi tutibagiyemwo BELCHRIS First Rapper niko asanzwe yiyita turabakunda cyane mwe mwese mubandanya kudushigikira kuri Sten TV worldwide mukora subscribe like n'ibindi sanga bikenewe ntimudushigire twenyene simbira kuri channel ya Jean Mari Muco naho nyene mubikore nkuko ariko arategura ibikorwa byinshi kandi ibikorwa byubaka bizoducira inzira yo gushika muri bwa buzima tuvuga ati ni bwa buzima budahera ariko arayiritegurira dusimbire kuri channel yiwe ya YouTube Jean Mari Muco dukora ibisabwa hama tuzoba bambere mu kuzamura turaronka inyigisho ziyiwe respect mwese mudukurikirana turabakunda cyane.